mu gihe abayisilamu kw'isi yose bariko bahimbaza umunsi mukuru wa Eid-El Fitri na hano mu gihugu c'u Burundi uwo munsi mukuru wahimbajwe. Aho ni mu kibanza cyo muri zone ya Cibitoke kw'ibara rya mbere aho benshi bamenyereye ko ari kuri Dorosale. Uwo munsi mukuru wa Eid-El Fitri urafise insiguro nkuko bivugwa na Imam Abdoul UDRA. Uyu munsi mukuru witwa Eid-El Fitri bisigura yuko ni umunsi umunezero abantu tujya iftari urumva dufata akantu nk'icyayi après aho tuvuye mu mwezi mweranda wa Ramadhani. Ambo ayo mafungo kwanza icambere na mbere ni itegeko riva ku Imana yacu yaturemye twese abayisilamu n'abandi atari abayisilamu. Ni itegeko Imana yategese yuko ava yuko tufunga dutegereza kwanza kubona ukwezi na uko tugusozera tutegereza kubona kandi ukwezi. Nuko rero twafunze iminsi 30, harige dufunga iminsi 30 cyangwa iminsi 29. Uko niko Imana yabitegese muri Qur'ani nyeranda. Akamaro kandi k'uyu munsi hariho ibada cyangwa itegeko ryitwa zakatul fitri. Iyo zakatul fitri nakaganuke dutanga kuri banaho nikora bajya batishoboye kugira tunezerwe hamwe dusangire nabo tunywe hamwe ibintu nk'ivyo nk'uko Imana yabitegese n'umwayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ncamake nuko on. Tuvuye ngaha anye igikurikira tuguma duhimbaza Imana hama hakaba n'ikindi gikorwa cyo gutemberana entre nous. Bisigura yuko tugenda kuraba abavandimwe bagenzi bacu ujya dafise ico afungura tukamutelefona tukaza tugasangira turi hamwe kugira turonke imihezagiro y'Imana. Kandi tukaba turonse icigwa yuko ugo rukundo rudaherera ngaho on rubandanya après ya Ramadan kugeza aho umuntu yitaba Imana. Bamwe mu bayisilamu bari muri ayo masengesho bavuga ko baza guhimbaza uwo munsi wa Eid-El Fitri batumiye inshuti n'abagenzi ngo basange ivyo bateguye. Jewe kuri navyiteguriye navyitubwire n'akanyamuneza no kuhamagarana nkuko umuvandimwe wacu aheje kubivuga. Urumva jewe kuri muri rusangi hariho ababanyi nagerageje kubahamagara n'abandi bamwe bagerageje kumpamagara bivana rero n'umwanya ukuntu tuhava tukoresha nuko bimeze. Ubwo twiteguriye nkuko warose musiguro y'umushe yasiguye isengesho y'uno munsi. Ajewe niteguye guhamagara ababanyi n'abagenzi dusangira umuryango wanje wose nkuko Uislamu bivugisha nkuko ari inyigisho z'Uislamu ya misi yose. Iyo n'umuco wa Uislamu gusangira n'abantu bose imyaka yose misi yose suvuga ngo ni Ramadhani gusa. Uislamu bivugisha gukundana n'abantu bose ari abayisilamu atari abayisilamu bose fuko dusangira misi mukuru. N'umwe mu bajejwe intwaro muri komine ya Ntahangwa arifuriza umunsi mukuru wa Eid-El Fitri abayisilamu mu zone ya Cibitoke akanashimira kandi n'umuyisilamu yatanze ico kibanza batunganije mwayo masengesho. Iki kibanza kimaze hafi nk'imyaka 11 batahasengera kubera hari ahantu hamanuka ameze nk'ikinogo mu bisanzwe ari imvukira ngo mu Cibitoke twarajabu yashoboye kwitanga no kwakora akagira neza ku buryo ubona ko hari pave y'amabuye ikomeye cyane. Acavuga ati niyo reka gushimira ko bene wabo bosengera ahantu atameze neza. Acavuga ati reka ndabahe basengera no munsi ku munsi wo kwifuriza umunsi wa Ramadhani. Ntangure kwanza no kubashimira sikubere no munsi gusa abasilamu n'abantu bifata bubaha amategeko bakundana bashira hamwe n'abandi n'abatari abayisilamu barabiyegereza kandi bakabereka ko urukundo rwabo ari ukundana. Jewe rero nk'umujeje intwaro muri zone ya Cibitoke nabifurije umunsi mukuru mwiza. Nkifuriza ko bobandanya uko babishikirije abatanguye bavuga ko ari umunsi wo kuryoherwa no gusangira n'abandi batari abayisilamu uko bakavuga ati n'abantu aho nikora no munsi n'umunsi wabo ko baryohera nabo bakaboneka ko aco baronse. Umunsi mukuru wa Eid-El Fitri ukaba umunsi usozera amafungo y'ukwezi kose kwa Ramadan aho abayisilamu bamara iminsi igera kuri 30 bisonzesheje.